Shit, ngo haka. No, Yakobo! Yakobo! Baba henze muhungu. Yakobo! Yakobo! Ikeje navuga saa 2 z'ijoro. Saa 2 z'ijoro. Ibyo byose barakuye ku byose nimba ari mborerwa gusa. Yakobo! Nimba baramaze kuyimuka. Yako! Reka ngende. Ateka. Nibiki habaye iki ko twigana? Habaye iki? Uhora wendi ndi. Sinfaka byo ngo ntajya guhamagara nk'itara. Nibiki? Hanze ho washaka. Genda hari usandari ucunsinya. Genda we ntanaki. Ucunsinya. Genda hari. Bandani. Ni yari. Yaki. Nawo. Sintabize by'abantu babakora. None se habaye iki? Ko n'umutima utaraja hamwe ubibaza nkanga nibiki habaye iki? Nibisi niko ndagitahura. Are nimba baramenyereye kuzuraba mu nzu ewana ukavyuka saa 2 saa 3 saa 2 saa 4 hano so sindiko ndavyumva bisigure neza hano rero ugomba utangure kuzura vyuka saa 11 tuhunga ngwidunga kubera erega inzu si parasera yiwanje urya ninye ninzavuye aha yaraje kundihisha amahera y'inzu ibiki iyi nzu si iwacu ni yiwa kuva ryari yiwanyu ntuzi wayisi kuva ryari byaje ryari iyi ni inzu mpanze kuba ndayipanze kuva nkinjira maze kuri amahera ya avance n'ubu nta na 10 ndari aha turapanze aha n'umunsi tukaja kurara mu bara aha turapanze niko ndabitahura neza n'ubu sindavyumva mbona n'ubuzi bwahetse kumba abahungu ubu niko mumeze vraiment sinanzi ko byogira nk'uko wari upfumumbwiza ukuri basi mana we naho nakagenda nagenze nza nabona kumbe no kubimeze bimeze nuko urumva rega rashize ingani zo ndavyukijoro mbyukijoro impunga duhunga ukumya naho yari amahera y'inzu ico nigishobora gukunda rero turaguma shaka usigurire neza ngene bimeze nabigusiguriye yuko ngaha mbayeho ndahapanda mperanya amahera y'inzu none kubera kubimbwiye ubunyene baje gutwuguruza twiruka nk'ubu n'umutima wanje nturaja hamwe uzu nankanga gusa twugara ivyo bintu by'imitima yanyu ngo ntiraja hamwe rero ugomba kumenyera waje kubana n'umukene rivo ubu mukene nkawe eka kuba umukene sindavyanse ariko wari kumbwiza ukuri hakiri kare narakubeshe warambeshe nyine sinakurongoye none wandongoye warambwiye ko inzu atari gwacu wambwiye ko inzu ari gwawe eka birambabaje sinumva kumva abahungu ubu niko mumeze tumeze gute kubera kutambwije ukuri hakiri mu ntanga none wagoma ndakubwiza ukuri gute urabiza abahungu tubayeho dupanze mana ariko yagenge ndaje kubagabo sindi umugabo urumva rero tugasize sindi umugabo urukuru umugabo ko naravyemeye umugabo w'iwanje none kubera kuri ariko nta kintu kimbabaje nk'iki
urumva rizo duhunga umenga sinzi kubuje gupanga kirakubabaye eka nikimbabaje gusa nuko wabimpishije ava kenyera rero ubwire nyoko wawe ari hamadeni rero ari hamadeni nangire cyo nikikunda ahubwo twebwe nyetwe dukwiye kuraba ngene vyogenda kuko ibintu sishobora kuguma ndabibamo ikiyedo cyabutse mbona abantu niruka umenga sinzi umenga nibikoko tubonye rero utabikeneye rero nakubwiye ati rabiyuje ndabiyonja ndahinduye iyo nzoje tuzojana na wewe none ibindi n'ibyaha ariko je sishobora kubyumva umuntu haje akadodora tukinyegeza mu nzu tukanga no kumwitaba Sheradi we kukuzana ha ndakubwize n'ukuri kukuzana ha nakuzanye kubwira ndaba ukuntu wanyu bomfasha kuri amadeni yindi wiki kandi handagiye ntave nebave bansanga ha ugenda he manze wicare manze ndi ibindi turabijamwe mu nyuma tubijamwe gute manze wicare akakayira nzokumva umuntu wabwiye ko nkunda guca ha ibintu nibikije ndiko ndaca mu bino biye nkikwegera ngo nabagabo ngiye kumbe nje kugorwa nkuko sinanzi ko bizomera uko vreme kame ubwa mbere ko bizomera uko sinari kwirwa ndi yaraza ngo ndaje muri uru rugo mbona abantu mpunga umenga ningwe zije mu rugo ibintu sinashobora kubyemera n'ukuri Zuru Imana ishimwe kuba duhuye nawe Imana ishimwe uri kurivugisha Imana ishimwe kubiki Zuru ndakubwira iki ndaki Zuru gwe nari ndagukeneye bikomeye cyane yaho kunyeneye wari kundondera maze imisi ndavuyiga ari hose twakorera nagiye kubaza numva ngo waragiye kundondera ndavuga none Zuru nzomuronka gute Imana mbi rero nagomba ndakubwira umbabarire kandi umbabarire je kadeni ka kuba narakariye ndiko ndakarondera kubukemera aho ni byiza ariko Yakobo aho waragiye karashinga uragenda uricara amahera y'umuntu uzi ko anje ndayakeneye amahera yawe nayo je nakubwiye ati amahera ndiko ndayarondera neza nubu wazamba telefone ati ngutora amahera Yakobo idufu ubusa je ndabizi ko umugenzi ndi umuntu wa mbere ndabizi kurira amahera umuntu ndabizi ko umugenzi akabazo karanje ariko naje sawa yero kabazo kagushikira je urazi ko bamamagaye ati akabazo kari muhira ndakwizera ndavuga ati Yakobo amaranje bazoyaguhe uyanzane ariko samahera siki byose narabuze uraja ngaho urajya urasubira jewe ikigo kiko kiranyicira muhira narahinzira ku bwawe Zuru umve ndakubwira je amahera yawe barayamaye bien kwa bien 12 bamaze kubimpa nguko naje numva akabazo muhira sivyo nyene inzu yari karampika ngo ndamuhereza amahera y'inzu ngo ndare hanze kandi urabizi wori umugenzi ntihokomera ko ndara hanze burya abagenzi no gufashanya suko rero nyene inzu maze gushikayo ndafata aya mahera nari naciye yose anaraye inzara fata amahera ndamuhereza nyene inzara twara nangire gute amara yuwanje ni wacurira mu inzu nije ndakuri hinzu urumva nije ndakuri hinzu turabagenzi nibishikirana n'umuntu ubugenzi sare pa ku mahera y'umuntu amara y'umuntu yacokeye urazikiye de wewe okay saba ngiye guhigira ngiye guca ku giti no ku mabuye ndakuri ko nyene inzu naranda mwikuye iby'amahera tamadeni nkimufitiye gwe ngoma ndaguhigira amahera yawe ndakuri gushika ryari rero jewe jo nyene mu gitondo saa moya uzobe washitse Yakobo wowe ndazi ndakuresuka genda nawe igihari rero wewe ndakwambura ishati n'ibirato uduza kubigombora uduza kubigombora ni wanyambura ishati mu bantu byunguru uzovyumvikana amaru yazanye ishati kugicata ishati kugwa amajana 2 gutagata kumara y'umuntu kuri kwimana nkiyo saha ntikora uyitwara igiki zana n'ikiyato kimwe nganda gusigira kimwe rekura ivyo byose ntacyo biri kubukuma ibi hako ngenda ndi gusa mutwe turata ngende nambanje kuguhigira amahera yawe ibi nzobigarukani wawe nje gutura amahera yiwanje utabimpaye ndofuma ndabiturira uri umugenzi unyambuye ubusano kuri kwimana none ngenda nambaye ikintu ubugenzi ku mahera niyo para ntabwo noyikwa mugasigara mu boka zuribuka je kiyaje twakoranye kandi ninaje nakorangiye kijya kiyede byiza mpereze two ivyo bintu nambara ejo mu gitondo sinakubwiye saa moya ko ari wakindangiye rero washaka ucumwa wowe rero nakubwiye ivyo wowe wambwiye ejo jezi muzu ndazitwaye nzozizana ijo iwawe ahubwo nagusoni kuri umugenzi n'iparo nayitwara navyinshi reka kumfata nabi none ngende nambaye ubusa no kuri navyinshi fise nzobizana andagufya gosoni ukarambura igumanimo nzozejo Zuru
Zuru. Zuru. Wa muzuru mayiwe. None nchahe. Na twari. Biraheze se fini je akazo yaronka zocanganye. Abazuru. Odi. Karibu. Ni sawa. Mama wanga. Mugenzi w'amagi nawe. Tugenzwe n'amagi. Mama wanga. Yego. Kuva ryari? Mfite imyaka. Umugabo wabanga ari he? Si hari. Ntantu yagiye ku kazi ntabwo ari hari. Jewe sigaye mpangisha agapangisha abandi bantu. Apangisha gute? Je ndi umugore wa Yakobo. Wari umugore wa Yakobo? Kuva ryari? Haraciye igihe. Okay. Amezi nk'atanu. Amezi? Atanu. Kumenga biragutangaza. Mukuri birantangajije. Mu bintu je narinzi neza neza mu Kirundi cyumvikana. Mu bintu narizi neza sinzi ko afise umugore ngaho. Aramufise ke ni jewe kandi mu minsi soronka ari kibonda ndi yongenda. Aho uri mukuri? Yego. Aho Imana ishimwe rero. Neza y'amafaranga yagusigiye. Mahera? Mahiki. Yasigiye jewe. Yagusigiye? Je ntavyonzi. Ntavyonzi? Ntavyonzi vre. Nje gutura amahera y'inzu. Nje Nyene y'inzu. Kumbe mwe nyene y'inzu. Nyarusa ndiko ndihuta. Mba yaguhaye uyame ndatwara. Nyarusa. Okay. Hama. Yakobo sihari. Kandi mutwihanganire kubona yarabimbariye ko inzu ari gwanye kandi afite amezi menshi. Hama rero nashanda gusaba twihanganire kandi urazi ko atari haje. Ushaka kumbwira yaza. Ego madam Yakobo. Ushaka kumbwira yuko yagiye mu mutwe arakoza neza aragukoropa. Ninaza zo kumbwira ibintu nk'ivyo. Oya, ntabwo yankorofye. Gusa nyumviriza ndiko ndakubwira. Sawa. Sihari gusa. Gusa yarabimbariye ko iyi nzu ari baye kandi afite amezi menshi. Rero ukuntu twihanganira. No. Sawa. Mugabo sihari. Yewe yagiye. Ntahantu yagiye. Iyo shati kone kumengana ibintu mugani y'umugabo wanje. Ko ari umubeshi sana mugabo wawe kuye. Umubeshi gute? Amasa yampaye na yanyene. None kwanza ndakubaza iyo shati. Byaje gute? Umugabo we twarapanza akazi kacu. Amara yiwanje niwe bayasigiye ngo yanzanire. Ariko nani kivunje yampaye. Yamaye isango no munsi ncandamo ibi. Ivyo yamaye nk'icabona kugira nzane ngaha. Nabimwambe ndabizana. Yavuze ati musi uzobigarukana. N'umusi nzoguhamara yiwawe. Amuka cumbwira yuko atari ngaha. Cyangwa umunyegeje ngayindana. Eke ntabwo namunyegeje niwe ariko aramurondera sihari. Ndamutama wamuronderera. Mbere zayo nushobora kumba sina muronderera. Jewe cyo nje gukora nga inje kugari yinzu. Inzu ni gwawe. Aha ni wadirumva kubona muzi sinkeneye Yakobo nga muri rugo. Sinkeneye. Jeyo amara yiwanje yambwiye ko yahaye mwene inzu ahanapanze. Nibwo yakubwiye? Niko yambwiye ko acumbwiye ko atamara yaguhaye. Amugore urashaka kumu afite ka telefone ho. Ari nako. Mu telefone. Umugeti nyinizo amaze gushika nga ntasohoka ice mbere y'umuryango. Ngiye fani ni munsi. Abakobwa niko bahendwa. Allo. Ni sawa. Sashe nibiki. Mwamuri hafi arabona ko barakondera muhira. Bande. Hariho umwenye n'inzu. Mubwire ko ari boss ko baramurondera. Nyene inzu. Ngire ko ari inzu wundi yakwambura impunzi kubera ideni ry'amara y'umufiti. Rero babunyaruke. Sheri. Sawa. Babwire ko nahari. Sawa. Akubwiye ko Ambwiye ko atari hafi kandi arashobora gushika vuba. Rero sinzi ko mutaha mukazoka kumuraba yaje. Bakubwiye? Okay. Nangorane, sawa? Nango mugire ninagaruka nigufurisha kugara ngaho. Ewe shanya kubura nkubo ya mahera. Izi muzo ndadisize ngani yaza. Acamenye icari ico. Tuzohigura nitwahura nawe. Sawa.
Naragenze nza nabona basiga bankamburiye no mwibarabara ntihatari gamana ibi bintu sinzi ingene biva reka ndamushyirire mu nzu aho azira turabisubira sheri nukuri kumwe na jenki urabona jenki kubona navuga ati je ndarose ndaguyeko none wasanze warahombye oya vraiment wewe ntambara urabo kuboko sheri je sinifuza kusaza oya ngene muri sinzosaza ntazosaza sheri we ndagukunda cyane we ni kubera wata ndagukunda ndabibona frame jewe sheri burya nza kukuraba si kuvuga ngo nuko ngo nakubonye ngo bwa mbere ngo canda gukundoya nakubonye canda kwiyumvamwe urabona ko naciye nshiki wanyu canda gutongodo nawe buremeye yego abakobwa ntimugoye ku uriko yigamba rero oya hama ndakubaze none yego she n'ubuzima turimo bizoherera utaravuga meshi ndafise ahantu nzokura iporeje she mana uzogenda ugure mbe inyama zigurwa ngaho Shire nyawe bitandatu urazacugura zandagara zandugu yako ucugura n'ubufu none tuyakoreshe neza utogura cyo ho zijana utwara ishashi barakuzuriza ndabizi zijana none n'amavuta y'ijana nisako yahe kibazo rizosoronga ikonyene twogira gute cyangwa rero ugure za desi tugende utwaye indobo uzogenda zatrose bizomara indwi basi tuzirya uzoronka isafuriya uzitekamo tuzoneze ega nizotekera rimwe twumve uraginusu inusu y'ubufu oya ndumwe nabimara rero ibyo ntari nakubwiye rero kuva tukitongo tukigirana jewe ukuntu meze inusu nirobo ndayiteye urumwe jewe ndakomeye oya none nje ntaco bitwaye we ni wasuma naho ushaka kugira bitanu ugirobo gusa wewe yego ndumva nararongoye neza sheri wowe ndagukunda cyane nanje ndakunda ndi sheri reka gushinyaguza amenyo rabahaye nakume urahinditse reka gushinya amenyo ntabaye bitasinye n'inzita turagowe none ufite umusigurira gute sheri bitasinye n'inzita turagowe umve rero ukora ibyo ngiye kukubwira ube kirere nk'umugabo wawe ibyo ubona nkora uce winjiramo ibyo bintu ngomba nkora sabona kibazo sasa rero ndiko numva mirenge teshera amatwi turameneka nande hano kandi ariko araturaba kiranye Asa kandi urashushe vuba nende bigenza gutega amana ko atana amahera hari biragenda Ego ndaribwa yashi nibigumye basi nibigumye numva mpunda biguma biyungurura ndakuvugutira umuti basi ndagumubiri oya utameze kubivuga bandoze nkundi byonja bandoze bagizeni uwo ninde nyen'inzu nyen'inzu ngomba nse ntamurishe shaho ntahuja reka kwihebura nta na kimwe ntahuja ntakubejo birimo ngomba nse ntamurishe sari mbashaka kwicara hasi cyane z'abazi nyen'inzu reka nicare neza nyen'inzu akubejo nuko bimeze nta na kimwe afunze aguma ari bukunyene yaraye ukunyene izo ni inzoga yicira worora ngamara yo kunywa inzoga mugamba umbizo zo inzoga nanzoga mporanywa je maze iminsi ejo nacitse ngano mba ndarenze umvira itaha hose nabwo nyimba hari ico udufasha kuko kugeza ubu ni mu nzu nta n'ikibazo na kimwe twese abagene udufasha kugira ngo we nunda weko we
Sheri, umbabarire kubana nakuteye inda. nta na kimwe basi Kazima ngomba ntasize umwana. Ikibi nuko Umviriza rero. udasize umwana. Umviriza. Yakobo. Narinje nje kugusohora. Wa ukunda gusanza ugwaye. Ego. Uzosanga wakize ejo. Ejo. Eh. Ndashobora kwiyaranja. Zowakize. Aha kandi ngoma nta mitazo barafata gatwabuza amaya kumujana kwa muganga Ndire mushaka. aha ngoma. nyemba ari igihumbi nkaja kuri Adusigira, farumasi Mufite senkani mirire basiga mari gihumbi. ivyo basubire Ja amahera yawe. Ndayaziga gusa nikamagara yase. Ja amahera y'inzu basi nzokuvuma niyaranje. Ejo uzoza sizeri top. Umviriza. Genda zindukira. Nta byo sizeri toprum. Ndagusinza ugwaye. We. oya ntashuba Umviriza ayo mugore. Ndagiye. Jewe munagora nkuko dini turaduhuza mu buzima bw'iwanje. Mugabo nka ejo zosanga wateke wambire mu nzu. Oya nuko. Zosanga wateke. Uko munyirukane bo. nukiko nyene basi Umviriza namaze fata amara y'abandi ya basi y'inzu. Si? Hanyuma Yene mwaje muva he. oya gira umutima w'ikigongwe basi Iwese yuzuye. Ndamujane. Muri abantu babiri iwese imetero 5. Imijamaze kuzura. Uko no chana niherera rabusige basi na yamakari. Yiki. basi dusigiye n'igihumbi Ejo umviriza. Jende kumenda ko ibihumbi 50 n'amafaranga igihumbi ndagusubira. Nayo mfise. Cyakugwa rupfe. Ipfe. Mana yanje we. Gawundi waruba. Gawundi umuntu agwa yavuga nkuko. Agwa yavuga nkuko. Oya no kuri kwimana mutama. Jamahera yawe numva imbeho. Numva ngene agafana gakanye. Numva ngene agafana gakanye. Ahubwo baguhubuye. Nukuri nubwo sigaye ubuye nukuri no camenya nukuri kunyitwara rito nukuri kwimana. Ramusigira yubuye cyangwa Umviriza. Sindiko ndazanga ngo kwandikira menya na wewe. Ejo nzosenge senkani mirizi wanje canke se wateke nibiru bibi ndaguhaye. Oya Bibi ndaguhaye. narasi indwimwe. Giki. Yo kuyaronda. Giki. duhe imisi yo kwitegura Ari ko rwaye. Ko rwaye niyo mpamvu ndakabari. duhe imisi basi yo kwitegura Ujifatira. Umviriza. aragwa kandi urabibona Wa mugore we navyuzi avase yaraheze. Amezi abiri yose amfitiye ngaha narayama. No mubwire nabo no mukobyi wabo bafise amahera. Ari no sika ndayoga ubunyene. Sinura yoga ubunyene ziri wanje. gutera amajambo kubera Ndagiye. Jewe, ejo saa sita basi zoze ndaguhereza. Zoshika saa 5. Saa 6. Nacho zoze ndaguhereza basi make ndakugabanye basi. Sagwa. none uvuga umutera amajambo nkayo yose kandi ukwa Daddy. Ingarenge. Numvuga yice ingarenge. Okay. Sheri ndabona ubuzima ndabugumamwo. Sheri rawe telefone ayo wanje. ndaba telefone Telefone nyuko wawe adana mahera canka ngo riri parasera. Urabizi ko je mukukuzana ko yambwiye yuko agomba kunkwaje. ira mama ubumva rero ubu niwagiye kukurihira amahera y'inzu akurihira Arihira umukobwa wiwe ntarira. uguruze kunkwa mwarabivugaye ko azokurihira amahera y'inzu mama mwarabivuganye Tumvikane. Nuko wawe yarambwiye yuko kakeneye ko ndamutwarira umukobwa wiwe. Sivyo? ashobwa n'ibindi byose zo bikeneye mu rugo ko ari Ivyo navyo abye ariko nkawe ushobora kuraba ubuzima turimo ukagenda ukabwiranye kwako. Ico nikiba. Nikiba. Ahubwo wewe rawe ngene ukura amaboko mu mpuzu ukore kugira amahera y'abandi aboneke. Ndakure mu cyangwa urabukundi kuntu twogira kugira ngo ubuzima bumegende neza. Kuko sinumva ngene nzakubwira mama ngo amahera y'inzu ico nikibaho. Yaransohoye nta bintu byinshi bikeneye. Sawa rero imanga rero tuze turakubitana amakorosi ibisisha kuguma ndabibamoje uku. Utagomba utagomba kubibamwo rero. Reka rero tutangure tuzerere mu barabara. Tuyerera. Dukanda kubwira uje gusaba amahera nyoko wawe uzane turiye nyene aho bazoca hose kwibarabara zo ndavuga ati bambonye ati gene wa mugore wa naka umwe yirukana n'abantu baje kugira. Umwe yinyegeza baje kumishuza amahera y'inzu. Aho cyose bajyana inzara kubera wewe. Umve ndakubwira. Uri umugore w'umusuma. Urumva rero agiye kuba umusuma kwera wewe. Uri umugore w'umuyede utegerezwa kuba umuyede. Ico nigikunda. Sindi umusuma je ndi umuyede ndigaburira. None wigaburira kubera ikibiriko biratuba. Cyari utangwe ko nukakonda umusuma. Je siniko ndagutuka ahubwo raba ingene ukora ibintu biva mu nzira. Ndikirofa. Nuri kirofa. Ndumuhimbi. Raba ingene ukora gusa ibintu biva mu nzira.
kubuzima je sishaka kugoma ndabuwa urukundo rwamangiye ukambwira ko tuzobana mu mahigo no mu marushwa n'uru none si uru nyene uru ni guri kurangere kunyika ko ndumuzi mba naragiye iwacu mba narasubiye iwacu nyimba bimeze uku mba naragiye namwe nyene sinzi ubu ngiye gukina rudo ndazi ngaha nyene umuntu w'umugabo yiyubaha je gukina rudo nyumviriza je waje ngaha nikinira bye nyene nkori kiyede ndakibuze nkaja guterama mu bagabo nk'umugabo umviza ndaguhanura ikintu kimwe hako waje gukina rudo ubwo mumanure wewe ndaguhanura nyumviriza hako wagenda gukina rudo burapfa umuja mwitasha basi jeje mwitaje kubera iki ahubwo itegura aho turaja mwitaje nta kibazo je nzogenda ko ndabona ko haba ahubwo ndanakumvise ko wagiye no guca amaguru wocu uherayo mperayo gute none nzoshanga umani cengaha ngiye gukina rudo numva gangu ntaza kundonda ahubwo umvizwa tugende hose mu ntara ya mubito turabona umuntu yodana akazi ko kubagana umuceri none ukaja kugakora jengira ngende genda rero genda giye gusa wiyende tuvuga ngo urarusha gwihende mbe gukina rudo shikira ku mwugaro nakubwiye uje kwa nyoko umubwira guhereza amahera mama zishobora kujayo kuko mama si waza kukubakira ngaha ntiyakubwiye ngo uza yaguhaye umukobwa acangira kuri hirera n'inzu iwumvisha kibaho ndagiye aha saa sita niho ndakugaruka aha nze gusanga ngaha arakugaro genda giye suko sinemera kuguma mu buzima ndarubusa abantu baguma baza ngo dodo ngo amahera mera tayo dufise tuba ndagiye ninaronka n'igihumbi ndavuma ndamahenda hendesha hagarukira ni wanka kunyubaha uzoca utahiwa none ko ugiye kuri ruda hagarukira naho ejo ko mu hayisango yejo nzomuhereza make none ayo makuru yafize none urazi imitwe y'umugabo ayo makayimbo yafize vumu yamenze ko yadandarisha n'utuhengane gacanga tudagara ngakwibara esha abandi barira bo ratwenga ubundi umubwira ko nza kuza saa sita ngaha nsanga utahishije umbwire cyo mana naragenze nza nabona none ibi nibiki umugabo gisha n'inama ntanabibone bizonaherera hehe baguma batundaga kutwishuza mama afise ninda none bizoherera hehe bagira batwirukane mu nzu none buca tuja he twege ariko mana urabugarukire runo rugo je ndabona biragoye kwa mama naho nashobora kundungikayo ngo je ngo ngende kwa mama nikibaho ibintu byose nzobibamo vuya reka nigire mutasha n'ahandi je vuga je urabona rero inzu niyi mugabo isabwa izi kuhitirira ipfu y'isima hama haba abantu abangaha mugabo nibaza yuko ko twavuganye yuko je mumaye gusa amahera ya avance yameza ameza 3 atari mu muje mwigiye nukuri none karakinga ninje ndaguha amafaranga ya avance harimo abantu ndabo oya uyarimwo n'ubunyene cyaka ko asohoka amviraho none ibaze 11 hajya vuze mbe nangahe kwese asha irako ari izuki VIP bati nirishasha ndibaza ayibona ariko nirahera gukora je mbona ngo nyiba atari bibamira bwira oya asigaye gusa ndabashirije ko gusibiyo ibiyo bo atasigara ko njasera na nibomba ry'amazi hajya uramona yuko hano mu gisagara mu muji okay ngira amafaranga bisawa iyi nzu kuyipanga ni 50,000 50 ariko nisimira nani sima leo ushaka isima ushaka isima ani ufiyo kushure wa mkobwa wakoze uvyibuka ikindi naco rero itwareti aha iragoye muri bangahe turi babiri je no mutoyi wanje ntabwo amufise ntabwo amufise jewe oya nuyu nakoriye je ndi umunyeshuri uri umunyeshuri wewe nawe je ndi umudandaza umudandaza numva yese nizogora numva munsi muri Rwanda none ugufite ikibazo cya toilette twaretse numva ikigera abantu bituma iminsi 2 imetero zibazuzuye ukimbiye uriko urangweza iminsi 2 ariko umenye yuko atanze itagira toilette oya toilette irahaye sawa nibaza ko atakibazo rero gihari rero nibaza yuko tubumvikanye twe dushaka yihuta ntidushaka iyo kure cyane mana nubu tuve ngaha muce mu amafaranga jewe muce muzana imizigo yiwanyu muce muza mutereka aha nukuri nagora ako mugabo gushaka kusubya ubwenge je ndubudandaza naramenye guharura amahera nkoresha ubwenge nzana ndaguha amahera nzana imizigo ngahari yindi mizigo mu nzu iyi ndayisohora ngo maze kurondera abakarani uno munsi nabwiye yuko ndayisohora gusohoka ega hani iwanje
Okay. urumva mawe nibaze yuko turumvikanye neza cyane rwose Sawa. hanyuma ivyo kuvuga ngo isima nibaze ko atangorane aba ncambwira arabagabo bajeje kuzana umusinga nababwiye ngo hano narose abashi nta kibazo na kimwe Twarose abashitsi. yumva amahoro wewe nariko ndarondera aho yego ama waragize neza ko izo ntayicanyiyemwo amabati ngo yoroneka ndavyirinda kwe erega ni vyiza umuntu kuguha ikintu ciwe ukagifata neza na cane cyane Kumba bani bo babanga. abandi baba ngaha Muratagase. uwo ni umugore wawe ariya afise n'umugore w'umubosi ni ngorane hanyuma rero ngo ndabasaba ikintu kimwe nukuri twarageranye ubucuti nimba ndagufasha nukuri oya prema je no camvuga je ntabwo wigeze mfata nabi arabanye neza yego sheri genda urateka rero baza wumvirize mugore wa Yakobo nawe numviye ikintu arisaba rero sikindi wibagire yuko nugize ndagufata nabi n'umusi n'umwe oya je nubizi nyene nduje nagafaranga kambere jewe ejo oya naronse imiki bazurindire kwanza imigisha wayirose n'ukuri nawe Yego. uheza gigwe ndabona musige musa neza mukuri mwarose amafaranga mukuri no gusumba Yego. ishaka rero mumufashe musohora utuntu twanyu twose hanze abo bagoma bigire muri iyi nzu musubire mu kirundi musohore twanyu twose urumva aya meze sinda yabasaba abo bagoma bigire muri iyi nzu wow rero gaha uri kuravuga ko tugomba dusohora iwacu dushira Mutama, ugusumbye ibijumba gutwara imbwa. ahubwo ngira ariko aranyifata imbwa nazitware nimba zibona ngaha nani wawe ni wawe none ushaka kunganza none ko mufate nabi ngo niko ndi umupapa okay tena amaze kuvuga rero amezi abiri nayahevye mvira mu nzu simba yo kubera je sinkunda kugenda mfitiye ide n'umuntu negerezwa kukwishura ideni ryawe nacyo shaka atagishaka amezi nayo shaka nayo shaka ngo ntajya shaka nikavuga nyene ko tuzoguha amahera yawe shira nanirukanije hano shira ngaho uvuga ko nirukanye none bacuvuga ngo turike Ona, mabuja. nagende mucyama tumutunganirize Mabuja. cyo twirukana nti wa mugore we vuga kuri nk'ukuri umuntu nawe byo gushikira Sawa kandi mvugisha kuri kora njye ndo mupanga y'inkamwe yego sibyo? Agateka k'umupanga y'ikarahaye. none nabindi Mugabo Rindira abanza mugihe utakurubahiriza nyene umupangayi no muri leta birahanwa kandi no kwirukana umuntu nk'imbwa birahanwa mugihe mutahereye mu ntango suko ariko ndakubwire mugihe ata amafaranga ufise hakaza ufise amafaranga yumva ko aguhebeye amezi angahe ayo abiri yose ndayahevye rero nanjye navuze ati kubera urumva ko bihanwa ndiko ndarondera amahera yaguhebeye none gisuma ntari Erega nubwo yoba yayahevye araduha imise yo gutegura gatugende ntitugende ubunyene jewe rero umvirize cyo ndasaba wewe nawe sidabakeneye mu nzu je nanje rero shaka aba babiri bamaze kumaba singereye n'abapangayi rero wabuze iwaje sohoke mvira mu nzu sindahava Nitugenda. bazanye abapangayi kunyirukana sindahava nitugende kube hariho ahubwo kube hariho gusa mbega abagabo b'indu sindahava ushimara ko ari twabosiko ngoma ubu shambara ko mara uterere haza ntabwo mfata nabi ntabwo mfata nabi ndifata nabi None basi gwaje. Wana ni mucupire. bangaha mucupire Ahubwo n'abasi gwabari manza niyo mpamvu ya sarara yarabaririye amahera manza yawe munyumvirize jewe simba ngaha amahera natanze subiza amafaranga ndabareke nabo tekana rero urumva mu urumva nzu nange ntacyo dufata nabi manza munyumvirize ntadufata nabi ngo ni kugira ngo tumupange inzu yiwe ngo Bwana, araduvuga ati ego turabyemera ko tumufitiye amahera ariko dukirega ati umunsi ubu n'ubu twese mwagiye bazurindira mutamu urazi ko yandenze yakora cy'inzu yaje bayibomoye ubu sifise nahomba ibintu byose narabikije rero kuba ndiko ndarondera inzu byihuta mfise amahera none wewe ufisa ngurari bwoko sohogenda baragwana Yakobo no urumva narasubizo umviriza Yakobo kandi subira mu si yonyine murajya no umviriza jya mu nzu muteke sibyo none umviriza ndakubahirije jya mu nzu muteke ejo si mabuja ejo sizere zo ni ibintu ngaha ibintu byo kubitsa ibintu byo gutega oya nangorane Nana guhaye nani guhaye
kugira rero ejo tuve ngaha nibaduhereze avance dushika dupanga ku yinzu hanyuma rero tubabwire mu nzu yawe Hewa karachiga. Uhera ni umuntu. cha tujya kuba mwibara Uhera ni 50,000. muranyicira Sora muvure mu nzu. Mabuja. Amezi abiri. Genda bukebuka umuntu yagufashe neza. Yarifashe neza kugerega ariko adufata. Amezi abiri. Taramuriya. Bara mubwisaga ariko Kuri Bujumbura. Giki. Amazi n'amahera. twaramubwiye Reka ko tugende. tukomeye ari Je namubwiye inse mudagwaye ngira munsi tugende bamutekere musa. sindava Kama inkuba ziri. Tugende ko turaza kunga. Tugende. Tugende gutuza iwawe. arabanza kuduhimiza gutegura Tugende. Nani bikiwe. ntumbwire nabi nawe Shatugende kumera wagira tanzi. naje nagara amahera ndakushije ngura yo amahera namwe mwamuja gupanga Ndagaruka singiye kure. imana yofasha bakakugonga Jabangonga jewe. Jenda rusimba. Upangisha burande. amagara biwanyu natuhere dupasera tubereke ko twe tudapfa mbisa ko manje ndondesha numva nsino gusoza shonje bisa ndondera aho karabaye ubu ngiye kuba mwibarabara nitoza abagore b'imikoshi gwani untaye umukoshi gwani untaye umukoshi ahubwo ne wawiteye utarazanye n'inzu ntiyama aza ngaha gutora amahera y'inzu uriko uravuga ngo njira gutera umukono yarakubonye kuri mwiza ubu rero agumaza ngaha asotera wewe asotera jewe kandi nta mahera yiwe nta mahera ahubwo kora ibishoboka byose kugira amahera yiwe uyamuherere ariko guma dutera kwindu nande ho bizoguma ukunyene mpaka mirere na mirere ahubwo gira inguvu amahera yiwe aboneka amatumuhereze none nkawe nawe uriko uravuga ngo je ntere umukoshi nkawe ubwa mbere kwiza kuntungura kwa mama rwari uziko je umukoshi umfatiye kwa kuri kuravugako kubera iki je nagusanze iwanyu uko nagusanze iwanyu siko n'abandi bagusanga iwanyu none yako ndi mukoshi wari kuza ngo agiye gutora umukoshi utagiye gutora batari mikoshi ukaza kuza gutora umukoshi ubu rero ugaza yahunyurirako ndakurira bariko banisaba amahera y'inzu nawe uri kunyurirako ahubwo ni uri kurafatana urashaka kumbwira ko je ko ndi mukoshi Shande cuza ni nico misi tumaranye kwambwira ubu nubonye ko ndi mukoshi ndicuza nico twabanye ubu n'ubu ni uri kurambwira ko je ndi mukoshi ngo ni Brice ndabikubwiye baguhenze ahubwo kime gusa rondera amahera y'abandi turiho inzu hama ibindi bisigaye nabyo sinzi rero ndakwigisha umugambi jese nimba utagomba kubana na jewe nimba ubona ko ndi mu buzima bubi ngira tukure y'uwo mwana utahi wanyu ngira iki sindi ko navyumva ngira iki uvyanse rero ndankura yindaje uvyanse telefona nyoko aduhema amahera icyo ni gisona nawe nyene nizo jazoza azoza nyene nizo jazoza nawe jo muzovugana zoguma ndikirana nsawa nzomwishura ariko ageze ndi umwana muto erega wenda bizi adasotera we mbega abagabo muri adasotera we ngo mpibinire nkura yinda barakubeshe kumvuga bwo kuvamo n'ubwanyu t'intore reka nje kugurisha ibirato ndakomera nkana makeya hanyuma nawe usanga utarahishura hafi Surumana yanje nukuri burya ndakubwira ikibura ntikiboneke n'umugenzi ukanga kuza kunda bahaciyeho kuvuriya munsi nyambura n'ubu ntari bwasubire kukubona Kuko ushaka kwiga umunyabwenge ukamenga twese waturuta ubwenge. oya je nta bwenge ndakuruta wewe uranduta warayamaze je sinayamaze Namba utayamaze ivyo wangiriye nibiki. ivyahe Kuba umpenda umisango ndashiki wawe. Narahagusanze. aho naho rero nakurutije ubwenge ariko ntaco none tugire gute kimwe gusa wumve jewe urabona iyo abantu b'abasore turongoye ubudiri buradutwariyo ugasanga turiko turakora nta mwanya turonkaho kuguma muhira Ubwo budiri kuravuga. Ico nyemeza ko ari ku budiri. Shira ngaha mbone rero. amahera oya ivyo navyo turacamanza kuganira nk'abagenza amafaranga sikibazo urabizi Amara ni yazi imbere kiganiro kiza mu nyuma amara yaje. umve iciza nuko wumvise gusa amahera ahari amahera ahari ntugira ikibazo Sawa. tuganire gusa tunatwenga tunachataho zuru no kwikima Bano saha no gutwengera wewe. anezuru narakwici
mbe iryo deni ryo ntiworiheba ejo naje ntuzongirira ideni nkaguhebe Wewe no gutwengera uragira wanyirije inzara undaza inzara. Amuri kuri mwangaje tkenga ndukwerekana amenyo jewe. Oya hongora. oya cyane rega wewe uri turujamahera arahari nta kibazo jamahera Namba mera hari. Impa. jamahera nuboza umva bambi bayanzanira uko bayanzanira Umve je nabintu byinshi naho twoyaga. Imikino nofata cyo kwemera ko amaranje uzoyandi. jamahera nzo yagwasi ngombwa ngo bace bamfata n'ubu umugore wanje yagiye waboza ubona jayo yanzaniye Uri bakame wewe. Rabi cuma ningoga je nigire ko ari bindi bikorwa je nifitiye. turureka kumfata nabi nakubwira ati amahera bagomba bayazane sivyo Kunda gusaba ivyanje ndikunda gufata nabi. oya sikuvuga ngo ucumbona nabi ngo ndakubwiye nabi ndiko ndakumvisha amahera yawe n'uboza ubona bayazana taha muhira jamahera ndakubwiye Naha. Nuno bantakomeye. none atamfise ndayisope Imikino ufata uzuza kugomboza amera kinga n'amera yiwanje. isaha nawe wari wayitwaye bwa mbere urayigarukana none ngire gute Iyo no hitwa kwikoza ikiyo. aha naho mfise telefone y'umugore wanje basi reka telefone mama w'umugore wanje ndamubwire mugore wanje anyaruka yazanira Nayakopeje nyoko bukwe jewe. iki Nayakopeje nyoko bukwe. none je natoya mukobwa Umve na byinshi. Reko aga telefone. kuko mbuhindura iyo telefone Nzofuma nabazo 5,000 nzofuma ndakarya. telefone Nzofuma ndakarya. telefone nk'iyo ngo bitanu imwe Naho bazo 5,000. Nzofuma ndakarya. rero ndakwereke zanino telefone cyangwa uyitware umpereze 10,000 forofe Reka shagufina shaya kobo. Reka shaya ibintu byo gufina. Nigi. ndakwereke rero kugira atumere nk'abantu b'abagabo tugomba tugura ikintu nafite mpereze 10,000 ndayihomeka Bana na 10 ndaguha nzofa guhombokera kuraka naho bazuma bitatu. telefone ya beni ndayitweretse kuri duri Ya veni ni ya veni telefone zuko ni ya veni. telefone yigugwa beni ataba ifise bateri shasha Amarira nzo amaranye imisi ngaha. sigira basi Kuba yarungu. sigira Nani bitanu cyana ndaguha. nani cyane mpaye genda wa musuma we muzana ubueskoro kuri je nibikora ibintu by'ubueskoro muba mugomba kuzana ubueskoro kuri je ukamenga ndafina namwe umenga mwabariranye none ngire guta mwebwe urankamye karagate jewe sinze kwicara ngaha njana kubaza waje gukura mutwi wawe twose none nkure yitwi wanje ngiye rya nyuma bajya ujya wapangaje tuna address nje bajya bagore mabaze mu kanya ngaho bagomba mu bazahakuba kanya bazaba baje no ivyo ntibikoramo nibikora ivyo nibikora jamahera narosayo mba ndagupunguza nkuko nikete kubikubwira ne baca baza kubaha gute warosa ngahe jamahera sindagufitiye senkana 50 nyene sawa rero jewe rero narosayo mba ndagupunguza mbe ndarondera yandi urumva sawa urumva ngo ndakubwira gafabel nangora no reka abantu turarondera sinusu okumvikana bara shira harero urumva nagoma mbe ndagupunguza ndaguhese nk'isa hanyuma hasigare 40 n'amafaranga 9,500 mutama ne wirambira je reka mba ngomba ibintu biciye mu muti we Yakobo preza bantu itafari kugwanga iryo je sinzi ko ntarayuba ngiriza rero sindaja kwa dekartier cyari kwa anuze wose urumva ndagusara kuntabi sivyo umviriza naje kukugurira inzu naje kugugabanya amaye umviriza se waje kumpangira nagwaye ku buntu kandi narambiwe byo namaze kwamaye ku buntu na bansa nagwaye we ko avuga none numvira mu nzu numvira mu nzu ndikonda none uri kuranka amahera ugomba iki numvira mu nzu none ugomba iki jasimba kubera nagwaye amahera sawa numva tekeza ndakwereka urayanse tekeza ndakwereka urayanse kandi ngiye kwitwa n'inzari ikibanda nk'umuti ndangumuti wewe nk'amahera bandikira gihembo umviriza ngiriza nyarusa nkurireko we nawe ushikanye umbwira ngo ndakugire none nangahe twavuga n'umufuta akorera ngano n'ubizi si 10,000 musi ya beni je no shaka kwibira kubomora gusaba mufundi raba umufundi yarusize ko yarushiranye ko n'inzigo yafatanije na senage aha ndinda hose kwimbaha aho se nimbe umviriza sawa ushaka nga yanyuma ndaguye 18 kora ndagwa keze bera kuri iyo dirisha
keza ni sawa turumvikanye ariko sinzi n'ikintu ugomba uruhuke none wowe kurambaza inzu ni gwanje apara kumbaza wera kugati mbomorere nkurireko ndabimishazi y'imihimbiri ngahanye ndarukura kwanga ndarusubiza ko jenye by'uwanje canzinduye n'amahera menga haraba n'abantu cyangwa naho byakoraniye umva nakubwire bijya mu fyi n'aba boss bino minsi mpezumpa none wewe ufise ubwoko ki wembo muremure abona ko dajyari bayampara uko nze guterura isafuriya y'ibiharage wembo muremure ko ndabimihimbiri ara abona mishenzi bomora nyaruse kurako aragira ngaho kutere nyene ngaho nyene muri munuzi Ivyo bikimori kurako ivyo ni bikimori none nawe mugoma mbomora ibikimo yawe cyangwa si yawe mugoma mbomora none nawe Ibi ni biki? Uye hani wa. koma bomora wewe ni kimuga mugoma mbomora ibikimo je mugoma mbomora ibikimo none wewe inzu ni yawe cyane ni uno mugabo je mugoma mbomora ibikimo Kamera kandi hari ibintu kugukira kazi Ni kunda. umviriza amarira yose ndayakeneye ngoma nkure ku muryango nkure ko n'idirisha n'ababanyi bubu nibagitabara bomora bacha bomora niwawe mugoma mufate nawe ndakwambanya mushenzi bongazi wanje Genda bukebuke. uyu muhimbiri umugabo wawe urandira fisi wari umushenzi genda umuhimbiri wawe n'umuhimbiri nyene cyane ni umuhimbiri wawe umushenzi kubakira cyo kubuntu we mugabo Shira ibyo numura amata mukama none bakubwiye bisa ndayibomore boss ni kuyavuze wewe imanda kwiga ndakabomora muhanure ugomba unyica ubunyana ndakwereka inyungu nimwicare nimwicare Bwana, narakubwiye. Si byasa gusa ngaha. Mama nguri ko dirisha. Shira ibyo mahasi ndakura. Utumva nibikiwe. ndacamahera we nawe urumanza Shira ibyo mahasi. nabonye icyo basotera kunyica Muveho. none mugabo muherezanye none weho nibiki bindu Numbaze dirisha. Wowe waje kukaza sivyo? Uyu mungu ampangiye, amezi abiri yose kumbe uyu numupanga uyu numupanga warapanze wa mungu none uyisambu yarimwo urumva kuri kwimana icyasema umugabo chef umviriza barasekundiya urumva ukwezi kwa mbere kwarahinga banza urindire nawe nyene urumva kandi bazota amazi ziri ngaha izo ni kwanje sinshaka muza ko kunini nimba kunani nawe bisaza abantu cyangwa nanje kubomora inozi muranyicira Mbona gwayenze ugiye kuri umusore. Bikunda ko mushaka Nagaze uko biko umusore kwa umugabo naramupungu jeje ndamuhereza amahera. Abazata. None abazata. Dabuzi. Imani bomorera. Banturindira Genda bukebuke kubomara si uwo muntu. Hadura rero umugabo wawe mumpire mu. Uyu nawe narakubwiye ugende kwanye kwa mubwiragura parasatu umuranga. Ndakubwira ko umuryango tube uranga. Uburere ibitase ni uri kuranga. Tanga umusoko bahabazi. Umunsi ni uri kuranga. Umunsi. Umbiza chef. Je nacho barakumbomora. Umviriza. Amezi abiri bariko barara. Imisi haragira arenga imisi mitanu irarenge imisi ikini y'uruva bagatsinda musiko ngwande bapanga wewe upfuza iki we je rero navyo shaka kumva wewe umviriza umuntu umviriza isawa urumva chef wewe mwumwanya ntukibaye engineer ubu ubaye umutware urabumpaye bw'iminota 2 ngiye bala kandi umugaba haba ari hose ajejwe gutunganiriza iby'abantu kumviriza iby'abantu bapfa bari kwanza mbikoresheje nabiko nabonye ufite chavuri ngira
ntusubire kumuha ibikoresho Yo caguhonda. uyu mugabo n'umusuma n'umusuma umviriza rero hinga umviriza urase kumubwira wewe bazireka vuge tube kwanda nico ega hari abagabo ntihagwa ibara ugomba wihwabira umuntu uriko urabyumva cyo tumucanganira urumva tugira reka ndabumvirize vuguheze nawe kananira abagabo ntiyimye reka vuga nyarusari yapa ngura mutabo nkayo niwo kimbira kagira inkuru urumva fuma ndagucoreye areke kuguma nkuruka mu mpemba yaguhaya kenze mihire jejo size ruzocuza nivyo muriko muravugana ngaha fundi wagaze mparasera yiwanje sivyo ditabaza sivyo uyu n'umuntu uyu n'umuntu uyu n'umushinga ntahe uyu n'umuntu ego umupanga no kwiruka bomorerako ndakwereke ndabikwereke bishoboka ubu sindiko ndavuga cyane kiravuga ugurura nganda kwiri sishugurura bandurindi cyaje ukamindura ukagomba twire umupanga so kwicarako acha fatwa bwa busuma wowe ukuravuga byitaje ukavuga byitaje narinze ugomba bandurindi narinze urujyo ugomba uruhindure neza ucuma nayo kurutera kumbe bagomba bomare none ngara sense nari ndamuhaye yari amahera make wari umuhaye sense muranga ndamugabanye muri sense abarusarishije nawe nani ndakugabanye nari inkoze neza nk'umuntu w'umugabo urandakaza mu mutwe urazire umugabo ejo mu gitondo nzobe yagiye wewe we nakubwiye imbomorera oya ntabwo niwiri kwegomora urugigi wawe yahora uzavuga uyu jewe umviriza inzu ndayireka sivyo jewe shaka nkurire ko umuryango n'idirisha nyuma inzu bibereho imyaka namire nukuri gazoka ngaha jemba mu gihangare jemba mu gihangare imyaka namire rero mugabo rero wa mugabo nimba uvyemera cyo mutavyemera mama hera cyangwa mbomora kubomora ego ibiri rero mugabo kubera amategeko atakuri hafi araguhwahwanya arakubomorera burugende sindagwa amahera nakwemereye birahejeje sindagwa kuko bera nakuntu we no namwemereye amahera kenze byo kugira amaririre arase kuyakorera rero biraheje bamunze abandi ingerero ntigerere tumvikana twatwereka ko turi abagabo tutarimba kandi ubugabo twe turabwiha n'abagore bariho ubugore bwabo tugendanye kwa biro umuryango wo kuba banzurindi bagomba bagende ntabomoye mukura yabo wakoze iki wewe wakoze iki kibaho karico amazi ewe suza mu nzu wanyirukana nkagenda cya kintu ntwaye mana nzika ngo wandikira none wewe ndagwiza ukuntu nimba ngo mutware ari twara ndaguhebeye none nk'iki none kibazo nawe iyo ni mikoshi wikoreye ino twara je nukingira ni ndakira kigumizaho ngo ubukwe nibibaho yagenda hiyo mwami shenzi uyu mwobo nindayo nangorane muri mishazi nyene babe amahera yanjye ndayahebye natwe turagwebe inzu yawe genda jema bukubu nyene agomba mu muryango wo kuba genda umviriza isi irazunguruka genda nari mwasi none genda none nugenda umonyoye turagiye ariko wibuke yuko umenye yuko isi irazunguruka none ni twebwe nangorane kandi gazoba ari wewe nangorane sawa sheri ndakwere apara shega bantu ndindire kwanda burya umugabo wese yamagenda avuza kanyuma umve ndakubwira wonyirukanye numwo je mabukwaba mu rupangu ugiye kwaba mu kwa mabukwaba mu rupangu kandi ndazi agomba mindaro Gote ndabaho ntariha angaburira angaburira ndikurazana nibiki
Genda none nyaruka mama. Uzanya amasakoshi ngo tuge kwa mama. Wewe nimugende nikora kazi. Genda nikora kazi. Nagufuri hari. Nagufuri hari. nawe cyakibereye Nagufuri hari. Nikora kazi. Va muri se. Ngo mbujye n'umubisi. Kiramiye tuja. ni mu barabara Wansumira. wewe wase ko tujana kwa nyoko Kuri mende mbere wongirayo. Tugukuya amenyo. murakicwa n'uburuhe Murakava mwangara. murakicwa n'umuniho Uko nyene. Nama utazotunga nangorane. Umukene ni wewe. Mupanga yanadese. turayifise Turabirukanye. Bukwe. Twabiruka. Va. Va. Bose muruhusha. Ko kirusi. Utarenga. Nari kumena umusozi wewe. Linda arabapanga ngoma kuza kuba ngaha. Barindire nabo bazi ndakwamera yiwa. Omba wa mugabo inyitangura inyundo ya mbere nakubwiye ati sinshakira ibyo kuraba. Agomba zapanga igabaze kuba ngaha. Linda gopfa. Nino nibiki. Nawo ugomba kwikorera. Ugomba kwikorera. Icyo cyonga buri. Kireke. Naza kuze mu soko. Urampamera yanje. Iri bagi basigiye. Ndindire abapangaye. Ndindire abapangaye. Abapangaye bati. Mburama yo kurya. Yiki. Wakoze igikoza wewe. Wakoze iki? Kazi wa mwenda rubomore. Hapa mwa kazi twavuganye. Nakubwiye reka rero kenda kwa mara iwawe. Kenda kwa mara iwawe. Ndarukurako. Impa. Linda nuri bazi ndakwa mara iwawe. Nimba atavunjije tinde kwibota icyo yabe. Sawa utavuze neza.